hari muri iyo ntumbero nyene baravuze yuko amatongo ari karaga ya gisirikare eka ntiyaga ahubwo ahari ibirindiro vya gisirikare mpereye mu ku mudugugu kera niho twagirira imyimenyerezo twaye tucinjira hakaba ico bita tiridegerisema nta mihana nta bantu namwe bari bahari hari hatekanye tugenda tugakora ibikorwa tukagaruka mugaho batanguye kuhashira ibirindiro by'abasirikare abene igihugu baci bagenda baregera ucu umuji haca hararyoha hamera neza n'imibirahera hamba baca bahagira habo n'amatongo rero menshi yaho ya leta muga haca abayitirira baza baraya limamwo abandi bakahatera kurima ni vyiza ntawo vyanka ni mugambi mwiza kuko umuntu atagira icaje hakuja kwiba wolima hanyuma haza haraga baza baregera ibintu byose bigaca bigorana mugaca bamenya n'abasirikare gose ariko iki kibazo cyashikirijwe si kibazo gitora inyishu buno nyene ni kibazo kizokwigwa ku rwego rw'igihugu bazorabe ibibereye naho imyimenyezo ya gisirikare hajya ku mudugugu tuvuze yozirabera hatobera ibindi bikorwa kuko hambavu y'ikugwiza umwimbu dushaka kugwiza umwimbu atamutekano hari twiyumvire kandi n'abarundi bavyumve bose yuko aho leta izoba yashimye yuko hagirirwa imyimenyerezo ya gisirikare bo vyubahiriza ivyo rero biri ku rwego rukuri rugwi wacu kandi barabibona kandi noneho birumvikana kandi namwebwe ndazi ko mu vyumva ico nta ngorane hariho igisata kijejwe uruja n'uruza rw'abasirikare baba abafise ubumenyi bunubu iyo hagiye bamwe haraza abandi kandi noneho ntihigumwe umwe agiye gukorera ngaha abariho uwundi mugenzi we ashaka kumusubiriza ico ni ikibazo coco corose kuzokora kujya uwo vyega yaravyumvise azoca bitunganya neza tangorane